Ndabahaye kaze muri kino kiganiro turacari n'ubundi muri za nyigisho zitwa Itara ndi Asher Niyonizigiye mpimbawe no kubana namwe kandi n'ubu ndasaba Imana ngo ivugane namwe ibigishe ibatahuze kugira ngo mushobore kubandanya mubaho nk'uko Imana yifuza ko mubaho. Hari ikibazo navuze ko mu kiganiro giheruka aho nariko ndaraba igituma Imana ivuga ngo twigishwe kandi ikabishira mu bintu vy'ukuri abakozi bayo bakwiye gushira kw'inguvu. Biri muri ca gikorwa nyamukuru Yesu yatumye ishengero, Yesu yatumye abizera, la grande commission, aho yadutumye guhindura amahanga, kubatiza bizeye, mwani majambo kubabwira ubutumwa hanyuma bizeye babatizwe, hanyuma no kwigisha abakijijwe gukora canke gushira mu ngiro ivyo yigishije vyose. Navuze rero ko iki kibazo cyo kwigishwa namaze kugitangura ariko sinagihejeje. Muri rusangi ku kibazo kivuga ngo mbega ni kubera iki bikenewe ko abizeye bigishwa. Muri rusangi inyishu nuko arivyo bituma tubaho nk'uko Imana ishaka. Ntidushobora gukizwa ngo tugume uko twari turi. Mu mugambi w'Imana nuko wakiriye agakiza abatanguye urugendo rwo guhinduka ku buryo uwaramuzi atarakizwa hagera igihe akabona ubudasa. Birashobora kutagaragara uwo munsi nyene canke mu nyuma y'indwi imwe, ariko sivyo, si vyiza yuko hashobora guca mu mwanya muremure umuntu yarakuzi utarakizwa ntabone ikintu na kimwe cahindutse. Kandi hasi ndiko ndavuga ingene dupanga umwanya wo kuja mu rusengero, ingene turi mu migwi itandukanye ijanye n'ibikorwa nyene vy'amashengero, ingene dusigaye tugendana Bibiliya, ingene dukoresha umwanya ku minsi yo gusenga. Oya, ndiko ndavuga mu ngeso. Wahora uri umuntu w'umubeshi udashobora kuvuga ukuri kugeza naho niyo uvuze ukuri atanumwe avyemera, ugashika ahantu ijambo ryawe abantu bose bakaryemera kuko babonye uguhinduka muri wewe. Nibi ijambo ry'Imana ririko riravuga. Hari ibintu dukwiye kumenya bifasha kumva no guha agaciro kwigishwa. Mu vy'ukuri iyo umuntu ataratahura ikibanza c'ikintu kanaka mu mugambi w'Imana ntivyoroshe ko agiha agaciro. Iyo umuntu atumva uburemerezi bw'ikintu ntibishoboka ko acitangira. Mugabo uko umuntu yumva ico kintu agaciro kaco niko bimworohera nawe kugira ico akoze kugira ngo akironke. Reka rero turabire hamwe ibintu bitari bike Bibiliya yerekana bisigura ko vy'ukuri jewe na wewe nk'abantu b'Imana dukeneye kwigishwa. Kandi iki gikorwa cyo kwigishwa kikaba igikorwa tuzomara mu buzima bwacu bwose. Icambere, ubwenge bwacu ntibushoboye kudufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana. Naho wobura umuntu w'umunyamahoro gute, naho wobura umuntu w'umunyangeso nziza gute, ubwenge bw'umwana w'umuntu ntibushoboye kumushoboza kubaho mu buryo butuma Imana inezererwa nawe. Kubera iki? Kubera ubwenge bwacu burimwo umugera wo kwihenda, bukabamwo n'umugera w'ubugarariji. Hajya naho wobura umuntu atekanya atekereje atagorana, harimwo akabuto ko kugarariza Imana mu muntu wese yambaye umubiri. Imigani 14:12 havuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Biroroshe cyane ko umwana w'umuntu yihenda, ico yita ciza kikaba kibi, ico yabona nk'ubuzima kikamuviramwo urupfu. Hariho akarorero tuzi muri Bibiliya twese. Igihe Imana yarema Adamu na Eva yarabashize mu itongo, irashiraho igiti kiriko ivyamwa, irababwira ko ibabujije kujya kuri ivyo vyamwa, ngo vyari ivyamwa vyatuma umuntu atandukanye kibi n'iciza. Yanababwira ngo nimwakirya muzopfa. Ariko ngo Eva inzoka imaze kumucanganya mu mutwe agatangura kucihweza, we yabonye ngo ari camwa ciza kibereye kuribwa. Urubanza Eva yaciye n'urubanza Imana yaciye zari imanza zidasa. Ariko naho Eva yabona umenga akoze ikintu ciza, namwe murabona ivyo yakwegeye isi. Gushika n'uyu munsi turi mu nkurikizi z'icaha, kuko ubwo bugararije bwa Eva naho wamenga akoze ikintu mu bwenge abona nka ciza nibwo bwinjije icaha mw'isi. None rero ubwenge bwacu n'ubwi wanje burimwo n'ubwi wawe burimwo ntibukwiriye kugira ngo jewe na wewe tubeho ubuzima buhimbaye Imana. Ikindi ca kabiri, imico y'ibihugu vyose bibaho irimwo ibinyoma bituruka kuri Satani. Ivyo binyoma n'ubugunge vya Satani nivyo Satani akoresha mu kuboha abana b'abantu kugira ngo abatandukanye n'Imana.
nta gihugu na kimwe kitarimo ibinyoma vya Satani, n'Uburundi burimo. Nashaka ndazi yuko abarundi dukunda kwitwa abarundi, turakunda kumenyekana nk'abantu beza, ariko tugeze mu vy'Imana igihugu cacu kiri mu bindi, kirimo ibinyoma Satani yagiteretsemwo. Twakuze twigishwa rimwe na rimwe tutanabizi ko ari ibinyoma. Hari ibintu twigishijwe tubikuriramo uyu munsi usanga arivyo biganza ubuzima bwacu. None rero Imana ntishobora kudushikana ku rugezo rwo kubaho ubuzima buyihimbara tutabanje gukugwamwo ibinyoma twigishijwe mu mico yacu. Reka ngaruke kuri ivyo binyoma. Hari igihugu kimwe muri Afrika, ntaza kuvuga izina, ni igihugu ca hafi Afrika y'ubuseruko, aho muri kahise kabo bafise amoko atandukanye, kandi ubwoko bwose bafise amoko y'ukuri, kuko ubwoko bwose bwaba bufise akarere bwiberamwo, kandi bakaba bafise n'ururimi rwabo n'imico yabo. Muri ico gihugu hariho ubwoko bumwe bw'aborozi bakunda korora cyane, ariko si bo bonyene, hari n'ayandi moko y'aborozi. Muri kahise kabo rero abantu bo muri ubwo bwoko bama batera abo mu bundi bwoko kugira baze kubiba inka, kuko muri ubwo bwoko bavuga ngo iyo wivye inka ukaziba abantu bo mu bundi bwoko ntubura umusuma, ubura umuntu mwiza cyane mu bwoko bwawe, ubura umuhizi. Nico gituma abagabo bakubitirwa kwiba inka bazikura mu masho y'aborozi bo mu yandi moko, kandi bazishikanye bagira iminsi mikuru bakavuga ko ari abantu bakomeye cyane. Ndizera naho wowe utasoma Bibiliya cyane ko wumva kwicara ikinyoma mu maso y'Imana. Kugira ngo witwe umusuma suko wiba umuntu wo mu bundi bwoko. Ikintu cyose utwaye naho coba ari cy'umuntu muvukana, mu maso y'Imana uri umusuma. Birakenewe rero ko ibinyoma nka bene ibi ijambo ry'Imana ribidukuramwo, kandi ntirishobora kubidukuramwo tutigishijwe. Reka tuze hano iwacu muri kino gihugu turafise icizegwa kimeze nk'iciyorobe ku kuntu, mugabo cigaragaza mu kuntu bitworohera gufata ibintu bitari ivy'iwacu tukabihindura ivy'iwacu. Mu yandi majambo turafise umuco wo kwiba, mugabo tukiba tutumva yuko twivye. Hariho ijambo rivuga ngo igisuma n'igifashwe. Iyi jambo risigura yuko iyo ubonye ikintu c'uwundi muntu ugashobora kugicomora ukagitwara ata muntu akubona, ntubura umusuma. Nico gituma twebwe umuntu ashobora kwiba iyo bamwagirije, aho kumaramara agaca asimbira ku maradiyo aza kwisigura, aza kuvuga ko bamubeshera ahubwo ko borondera neza ivyo bapfa, ivyo ngo bashaka kumugirira nabi. Mugabo azi neza mu mutima kw'ivyo bintu yavyivye, kubera atawamubonye aca yigira umugororotsi. Iryo jambo ni kinyoma gituruka kuri Satani, kandi kirabosha abarundi batari bake. Ushaka kumenya ko n'abakirisu barimwo, uzufate telefone yawe uyisige mu rusengero, kumbure irashobora guhura n'umuntu yahindutse akayitora akayigusubiza. Mugabo ni wabigira incuro zitatu, ndibaza yuko ushobora gusanga incuro imwe iyo telefone itagarutse, itwawe n'umuntu yari mu rusengero, ariko urutonde rw'abakristo bo mu rusengero kumbure avuga ko akijijwe, mugabo umuco w'ubusuma uturuka muri ca kinyoma ugasanga ni ukiganje ubuzima bwiwe. Ijambo ry'Imana araryumva ararivuga, ariko ntiyahindutse. Nico gituma bene data ntibikunda ko tubaho nk'uko Imana ishaka tutigishijwe, maze ngo uko kwigishwa kuvemwo uguhinduka mu ngeso zacu. Rero kugira ngo ubuzima bwacu bushobore kuba buhimbara Imana birasaba ko twigishwa, kandi aho navuze bike, ariko ivyo kwigishwa ko ni vyinshi. Naravuze ku vyo guharira. N'abantu bangahe muri kino gihugu barahira bakarengwa ko badashobora guharira, baravye uburemerezi bw'ivyaha bakorewe. Umuntu akaba mu rusengero imyaka n'imyaka, hariho abantu yanse guharira, kandi niyo bimubariye akavyatura ko adashobora kubaharira. Mugabo wasoma ijambo ry'Imana rikabivuga mu majambo yumvikana, ugaca wibaza none urongorwa niki? Ariko ndazi yuko hariho ibibi vyakozwe biremereye cyane muri kino gihugu. Sinshatse gusuzugura abantu bakomeretse ngo gusuzugure uburemerezi bw'ibibi bakorewe. Mugabo murabona ko Imana ntisa nuko umenga yahabo yorohereza ngo ntaco naho mutoharira n'ivyaba bibagoye. Imana ivuga ngo duharire. Ariko kandi uburemerezi bw'inyigisho duhabwa nishaka ryo kuzishira mu ngiro no gushobozwa na mpwemu yera, nivyo bizotuma n'ivyo bigumye dushobora kubikora, kuko Imana nishaka ko dukora ivyoroshe gusa, ishaka ko dukora n'ivyo bigumye. Ica gatatu, birakenewe cyane ko twigishwa kugira ngo ubuzima bwacu bwubakigwe ku kuri
kw'Imana. Turi mu mico irimo ibinyoma kandi byinshi ntitubizi. Nivyo tuzi hari igihe tutamenya ko biri mu biriko biratumbereza ubuzima bwacu. Bibiliya iravuga ngo muzomenya ukuri, ni Yesu yavuze iri jambo, kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Turaboshwe n'ibinyoma mu buryo butandukanye. Ivyo binyoma Satani arabikoresha mu kwifatira ibihugu kugeza naho ibihugu vyonona bigahinduka itakataka, bikabura amahoro, abantu bakamererwa nabi kubera ibintu Satani yabinjijemo. Kimwe cyo kudaharira burya ni ikintu Satani akoresha mu gutera ibikomera abantu. Burya mwari muzi ko iyo umuntu agukoreye ikibi ntumuharire uba worohereje ibikomere kwinjira mu buzima bwawe. Iyo ibikomere bibaye byinshi muri wewe bibera icyanzo Satani mu kwifatira ubuzima bwawe akakubuza amahoro. Mwari muzi ko iyo ihanga canke peuple ifise y'ingeso yo kudaharira bituma ibika ibikomere muri ryo, maze hakagera igihe ivyo bikomere bikavamwo yandi matati, bimwe bita violence cyclique canke le cycle de violence mu gifaransa. Burya iki gihugu cacu igituma twama tugaruka mu bihe vya violence, mu bihe vy'ugucanamwo no kujyana no kwicana, kimwe muri ivyo ni bikomera abantu baba bagendana mu kiringo kirekire ntibabikire. Kandi igituma batabikira nuko badaharira. Imana yaratanze umuti, hariho abanse kuwunywa, nico gituma bidukwegera ingorane tukama dusubira muri vya bihe tuba tuzi ko twarenganye. Icakane, kugira ngo duhinduke tumere uko Imana ishaka ko tumera, nta handi bica atari mu kwigishwa. Uko tumenya ivyo Imana ishaka tukagira ishaka ryo kubishira mu ngiro, dushobojwe n'ububasha bwayo, niko duhinduka. Imana iti ntimwishushanye n'ivy'iki gihe, ntimumere nk'uko abandi bose bameze. Hari ukundi kuntu ushaka ko mumera, mugabo ntushobora kumera ukuntu na wowe utazi. Ivyo biradusaba reko tubanza kumenya ivyo Imana ishaka ko tubamwo, ingene Imana ishaka ko twifata, gutyo tubone kubikora. Hari ivyizerwa bigenga ubuzima bwacu, ivyo bintu Imana irashaka kubihindura kugira ngo ijambo ryayo aba ari ryo ritumbereza ubuzima bwacu. Imana ntiyadushize hano ku isi ngo twigenere uko tubaho canke ngo dukurikire uko abandi bose babaho. Ni Imana ifise ukuntu ishaka ko ibintu bimera. Mu gifaransa bavuga ngo c'est un Dieu moral. Ni Imana ifise ukuntu ibona ivyiza n'ibibi. Nico gituma ishaka ko tuva mu bibi tukagendera mu vyiza. Kandi ivyo yita bibi hariho ivyo usanga mu mico yacu vyitwa vyiza. Nabivuze mu kanya karenganye. Hari ibintu tugenderamwo muri kino gihugu twita ngo ni vyiza ariko ari bibi. Ivyo nzoronka kanya ko kubizamwo nitwaja mwido nido kuri rya jambo ryo guhindura amahanga. Twohindura igihugu dute dusa naco. Nimba abandi biba tukiba, nimba abandi babesha tukabesha, nimba abandi badaharira natwe ntiduharire, nimba abandi babika inzigo natwe tukabika inzigo, igihugu twogihindura gute? Ririya banga ryo guhindura igihugu rihera ku ibanga ryo guhinduka. Abahindura igihugu cabo nababanje guhinduka. Kugwiza amashengero mu gihugu ntibihindura igihugu. Igihe abari muri ayo mashengero basa n'abatari muri ayo mashengero, igihugu ntigihinduka. Gihinduka gusa mu bibonekera amaso, ibitigiri vy'amashengero, ibitigiri vy'ibikorane, mugabo mu karanga mutima k'igihugu biguma ari vya bindi nyene. Igiturira ari kwa kundi nyene, ubusuma ari kwa kundi nyene, ubwicanya ari bwa bundi nyene. Kugira ngo igihugu gihinduke, abahamagawe n'Imana bategerezwa kubanza guhinduka, bagaheza bakacigisha iyo mibereho mishasha bigishijwe n'Imana. Reka turangize, ariko turangize tuvugana kuri iri jambo, mvuga nti bantu b'Imana, hari igikorwa Imana yadutumye hano mu Burundi. Uburundi ntibuzohindurwa n'Abanyamerika, Uburundi ntibuzohindurwa n'Abanyarwanda, ntibuzohindurwa n'Abakenya, ntibuzohindurwa n'abantu baje bava handi. Abantu bose bakiriye agakiza, Imana yarabatumye ku gihugu cabo kugira ngo bagihindure. Ariko uko kugihindura gushoboka babanje guhinduka. Nashaka ndakubwire ko wewe uri mu b'Imana yiteze ishaka gukoresha mu guhindura kino gihugu. Ariko iravuga iti banzuze wowe mbanze ndaguhindure, mpeze ndagukoreshe mu guhindura igihugu. Ugezehe muri uru rugendo rwo guhinduka? Ijambo ry'Imana rifise ikibanza kingana gute mu buzima bwawe? Uravye ingingo ufata zituruka he? Zituruka mu ijambo canke zituruka mu mico ya kino gihugu, harimo na vya binyoma vyose twabona? Imana idukomeze, Imana idushoboze, Imana ikugendere, ibandanye kwigisha rino jambo kandi gushikanaho nawe uhinduka kugira ngo ubigikoresho co guhindura igihugu cawe. Amen.